Kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015 haduka injyane mu Burundi, ubutunzi bw'igihugu bwagiye burasubira inyuma uko ibihe vyagenda. Ahanini vyaraturutse ku njyane za politike n'umutekano muke mu gihugu, haniyongerako kandi n'ibihano amakungu yafatiye Uburundi. Ivyo vyashitse amashirahamwe ya leta atifashe neza mu vy'ubutunzi, amwe ariko arahomba bivanye n'uko umwimbu utari ukiri ikirenga, ayandi akaba yari yarasahuwemwo ubutunzi yari afise. Uko ubutunzi bw'igihugu bwakoroka niko ifaranga ry'Uburundi ryata agaciro. Amafaranga mva makungu yarabuze abo mugani mu gihugu, vyonyurwa nuko ata politike nzima ijanye no kunagura ubutunzi bw'igihugu yashizweho. Bamwe mu bahinga mu vy'ubutunzi bavuga ko iyo politike yabuze haba ku butegetsi bwa Petero Nkurunziza canke uwamusubiriye Varisito Ndayishimiye. Ariko ikibonekeje nuko ku butegetsi bwa Varisito Ndayishimiye ubutunzi bwakorotse cyane, amafaranga y'amarundi arata agaciro kugeza ku rugero rutari bwabeho. Kiretse izo njyane za politike n'umutekano muke vyatumye ubutunzi bw'igihugu bukoroka, haragiyemo kandi na politike mbi yo gukenesha abarundi yagiye iribonekeza mu ngingo zafashwe n'ubutegetsi bwa Varisito Ndayishimiye iruhande y'ibikorwa vyo gusahura no kurya ibiturire vyiganje. Twavuga nk'ingingo ya leta yo kugara amazu yose yakoreramwo abacuruza amafaranga mva makungu, bisigura ko ari kugira inagura agaciro k'ifaranga ry'amarundi, ariko bigaragara mu nyuma nk'ivyunyutse kuruta. Amasoko atandukanye ya RPA yavuga ico gihe ko iyo ngingo atakindi yari igamije atari ukwegeranya amafaranga mva makungu yose yari mu gihugu kugira ashigwa ahantu hamwe mw'ibanki nkuru y'igihugu BRB hamwe no mu nzu z'abavunjayi bakorera abategetsi. Havuye hagenwa ko inzu yo kuvunja amafaranga mva makungu izokenera gusubira kugurura izotanga miliyoni 500 z'amarundi. Ivyafashwe na bamwe n'abandi ko bije guhotora umunyagihugu muto muto bivanye nuko atari umurundi wari we wese yoronka ayo mahera, biganya buntu kwizizira ubwo rudandazwa abafise ubutunzi bagizwe cyane cyane n'abategetsi. Ntivyatevye kugaragara amasoko ya RPA yavuye yemeza ko iyo ngingo yaje gufasha bamwe mu bategetsi bakomoka mu mugambwe CNDD FDD bavuye bashinga amazu yo kuvunjishirizamwo canke bagakorera mu kinyegero. Kuva iyo ngingo ifatwa, inzu z'abavunjayi zitari nke ntizirasubira kugurura. Bamwe mu bagerageje kubandanya gukora urudanazo rw'amafaranga mva makungu bakaja kuyahiga nko mu bihugu bibanyi baraturatujwe n'abakozi biperereza batumwe n'urongoye urwo rwego General Ildefonse Habarurema. Hari abafunzwe, abasahuwe ivyabo inyuma yo guterwa ubwoba, eka mbere vyaravuzwe ko hari n'abagandaguwe. Vyavuye biboneka neza ko ubutegetsi bubifisemwo uruhara cyane cyane umukuru w'igihugu yakorana n'uwahoze aramutswe ibanki nkuru y'igihugu Dieudonné Murengerantwari be n'uramutswe urwego rw'iperereza General Ildefonse Habarurema, inzego zitwarirwa mu biro vy'umukuru w'igihugu. Aha twokwibutsa dosiye y'amadolari arenga imiliyoni 120 y'abanyamerika yazimanganye abo bategetsi batatu bavuzwemwo. Kiretse ayo yasahuwe, amasoko ya RPA atandukanye aremeza ko n'ubu bigishika abakozi bo mu biro vy'umukuru w'igihugu bakaja mw'ibanki nkuru bakavuga ko bakeneye amafaranga mva makungu batumwe n'umukuru w'igihugu. Ivyo biruko mu gihe ibisata vyose vy'ubutunzi bw'igihugu bimerewe nabi biturutse kw'ikena ry'amafaranga mva makungu. Amakuru RPA imaranye iminsi amenyesha ko muri kino gihe urudanazo rw'amafaranga mva makungu rumeze nk'ururi mu minwe ya General Ildefonse Habarurema. Abavunjayi bamukorera, amasoko ya RPA avuga ko batanacihisha mu kurondera abakiriya ku giciro kidahuye n'ikivugwa ni banki nkuru y'igihugu, gushika no ku mbuga zihurirwako n'abantu benshi. Ibitangaza bamwe n'abandi mu gihe hari abavunjayi batari bake bafunzwe, abandi barasahurwa, abahombere n'abahunga igihugu bahogwa akazi kabo.